hari ku munsi w'ejo igenekerezo rya gatandatu ruheshi 2023 neza na neza, aho wari umunsi w'umunezero, aho wari umunsi udasanzwe kuri Mutima Rock Comedy ndetse na Bface on the Floor ndetse na Visual Love mukari wa live hano iwacu mu Burundi kuva muri Peace and Love. Utuganuke bari bemerewe bwo gutanguza imigambi yabo bwite hari ku munsi w'ejo igenekerezo rya gatandatu ukwezi kwa gatandatu 2023. Ni vyari vyoroshe na gato, ivyo bemerewe byararanguwe, ivyo bemerewe guhabwa barabironkejwe. Aho ni mu gihe nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi umwe akunze kwita umugenzi w'abajene, igenekerezo rya 11 ukwezi kwa kabiri, umunsi bise Inkerebutsi Day, wari umunsi udasanzwe aho Bface on the Floor ari kumwe na Mutima Rock Comedy ndetse na Visual Love bemerewe udukwavu. Byari ibintu bidasanzwe, byari ibintu biryoshe. Izo nkwavu rero ku munsi w'ejo aho bazironkejwe wari umunsi umeze neza cyane, aho bazishikirijwe neza na neza na Jire Ndiho kubgayo asanzwe ari chef protocole de l'Etat. Aho ni mugenye n'icubahiro yifuza iterambere ry'ugwaruka, nuko rero bemerewe uwo mututaye w'ubworozi bwite kugira ejo babere akarorero abandi, babere icirore abandi. Muri rusange nyene icubahiro yifuza iterambere ku bajene. Ni na Mutima Rock Comedy yavuze ati kwisi yose abaye president umwe rusangi akoze bino bintu. Jire yaserukiye canke Jire ari we chef protocole de l'Etat yagize icyo avuga, ndetse na Mutima Rock Comedy nawe agira icyo avuga na Visual Love. Aho ni mu gihe Bface on the Floor atabonetse muri ico kibanza, murazi yuko yafashe urugendo yerekereza muri Australia, neza na neza akaba atararonka umwanya nyene ukwiye kugira ashobore kuboneka muri ico kibanza. Reka tubereke video y'ivyabaye byose n'ivyo bagiye baravuga kwaba gushima yaba intererano. Reka dukurikirane ino video muri rusange. Umunsi wa itariki 11 z'ukwezi kwa kabiri wari umunsi twahariye inkerebutsi, umunsi w'inkerebutsi. Hama haravuga ati reka rero aba bahinga mu byo kuririmba hamwe n'aba bagira umwuga wo gutwenza, nabo nyene kubera barabwa canke bakurikirwa n'abantu benshi, nabo nyene reka babe akarorero mu iterambere. Aca aravuga ati reka rero mwebwe ndabahe umutahe w'izi nkwavu, umutahe mutoyi, mugende mwereke ko urundi rwaruka rubarabireko kugira ngo babone ko by'ukuri ugwaruka rushobora kuja mu iterambere ry'igihugu kandi rikaba iterambere rirama. Izi nkwavu rero babahaye ni kugira ngo n'urundi rwaruka ruze gwigireho, ntibazibahaye ngo bagende kuzifungura canke kuzidandaza habanamba, ahubwo murabona ko umuntu umwe bamuhaye akazu kamwe, ngira ngo hazogera igihe nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi avuga ati reka tuje kuraba gwagwaruka aho babigejeje, hama nabo bongere banashaka bongere banagabire abandi, bereke abandi urundi gwaruka ingene boshobora nabo nyene kuja muri uwo mugambi wo korora inkwavu, kubera ni umugambi nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi yavuze ko woba imwe mu mbarutso zishobora gushimikirwako kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere. Murakoze. Twebwe turashimye kuruhara rwanje, novuga yuko nkengurutse cyane nyene icubahiro umukuru w'igihugu ciza cy'u Burundi ku mwanya munini afata mu kwiyumvira ugwaruka kugira ngo arushigikire mu byo rusanzwe rukora, twongera rushima ko adutera intege. Rero kuvyerekeye ino mpano canke zino ngabire, je novuga yuko shimye cyane gose kandi n'umugenzo mwiza. Natwe tugiye rero kugerageza kugira ngo tworore, kuko n'ivy'igiciro. Nibaza ko rero Imana izodushoboza kuko n'urugendo rurerure. Rero nibaza ko atangorane ihari, kandi
twizigira ko ni hagera bakatubaza ngene vyagenze canke aho bigeze tuzokwerekana umwimbu kuko ubworozi ni ikintu gikomeye cyane gituma inzara ivaho mu gihugu cy'u Burundi. Narirya nsanzwe nserukira koperative ukuri no gukorera hamwe muri commune Muha zone Kanyosha. Ni koperative iri mu rwaruka runini, nibaza ko tuzokwagura imbibe cyane muri kino gisata. Rero murakoze cyane gose, turashimye. Murakoze cyane, nibaza ko bizokoroha cyane kuko ikintu cyose iyo ugihaye umwanya uragishobora. Rero nizigira ko bizokoroha cyane gose, uretse komedi cyangwa umugabo gutwenza abantu, umuntu abakora byinshi. Rero niki biri mu byo nahora nkunda cyane gose, kandi nizigira ko bizogira ukuboko kwiza kandi bizokwaguka cyane aho mbaye. Murakoze. Ndashimye cyane gose ingabire yo muvyeyi, no kuvuga ko umugisha iyo muvyeyi aguhaye umugisha ni vyiza ko nawe uha kwa bandi. Hama iyi ngabire rero nubwo yabaye ingabire novuga ntiyakanyama sakanyama komtel, mugabo nifuza yuko iyi ngabire nanje ikazonyerera, nibaza ko nabandi bazoshikirwa kugira ngo tubandanye. Bavuga ngo kera bavuga ngo umwera, ubu tuzovuga umugisha uvi bukuru ugakwira hose. Okay, ndakengurutse rero jewe ubu ndaryohewe, ivyishimo ntangere kubonanye n'icubahiro mukuru w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi yiyumvira ko n'umuririmbyi ashobora kuba umworozi. Nanje nzohako nabandi, nzokokorera abandi, tubandanye kwiteza imbere bimwe nye n'icubahiro nye nakunda kutubwira, umufuko ugire amafaranga, umunwa nawo uronka icyo ufungura. Mbega kuririmba bigiye kuborohera hamwe no korora ho nakaye kamo utera urundi rwaruka? Kuririmba no korora birajana. Nukubera ko nyene rimwe na rimwe abantu iyo upanze programa ikintu cyose, iyo wagipangiye programa nta kidashoboka. Korora rero nshobora gushiramo umukozi misi yose mu gitondo, nkama ndamubaza ndamusaba uko vyagenze gute, raporo zana nkaza ndikurikiranira. Hama kuririmba ni ku mugoroba, studio ndashobora kubikora mu ijoro, gitondo nyene urumva ko birashoboka kandi birajana. Ico nobarira rero urundi rwaruka nuko nabo bokora kandi bagakora bakitanga batiziganya kugira ngo nabo bashike kuri urugwego rw'uko nye n'icubahiro ashobora kugutera iteka. Rero nk'ubu harababibona ibisanzwe, mugabo jewe ndabibona nk'umugisha wa mbere kuba nye n'icubahiro. Azi nye n'icubahiro je ndamwita Imana muri kino gihugu cy'u Burundi. Havuye Imana ni nye n'icubahiro. None wumva Imana ikugendeye igaca igusigira, sivyo? Ikagusigira n'agashimwe ati wewe uri umuntu mwiza, bandanye ukora neza. Wumva hasigaye iki? Ugwaruka rero nabo nyene bakore, dukura amaboko mu mpuzu dukore. Nuko murakoze cyane. Ivyo tukabibutsa yuko vyabaye mu gihe umuririmbyi Bface Ndafla barizwa mu gihugu ca Australia. Mutima la Comedie akaba yashoboye kumuhagarira mu kibanza ciwe nkuza kumurabire utwo tuganuke. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu ciza cy'u Burundi ku ngabire duhaye, nukuri Mana isubizaho yakuye imboneka rimwe ku isi. Mukuru w'igihugu ashobora gukurikirana urwaruka akagwifuriza gutera imbere mu bisata bitandukanye. Rero nibaza ko korora ni umugambi mwiza, n'urundi rwarukano rutumirira korora kugira ngo bigende neza. Urakoze cyane. This is thank you.